Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Turi ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 31 Myandagaro umwaka wa 2025. RPA mwadukurikira muciye ku buhinga ngurukana menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi zikurikira. Amashirahamwe adanira inyungu za politike asaba leta y'u Burundi guhagarika ingendo yo kubandanya inyuruza abatavuga rumwe na leta n'ubundi bubisha. Biri mu rwandiko aya mashirahamwe yashize ahabona kuri uyu wa gatandatu mu gihe haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ayo mabi. Ihohoterwa rifatiye ku gitsina rirahanwa n'amategeko y'u Burundi. Ni nyuma yaho hibonekeje ingeso ihohoterwa rifatiye ku gitsina rikorwa na bamwe mu bagabo n'imisore ku bakenyezi baba batondeye amabisi ku mirongo mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru twabiteguye nayo imidogo ni myinshi mu bagendesha imodoka zunguruza abantu kwibarabara rya Ngozi Kirundo. Bavuga ko batangishwa amahera n'abapolisi hama nibahabwe ibitansi. Aya n'ayandi isase inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere muyavugwa mu gisata c'umutekano. Ubugizi bwa nabi bwo guturira ibintu burenga 100 nibwo buri mu cegeranyo c'ubwicanyi n'ubundi bubisha bwakozwe mu kiringo c'umwaka wa 2024 ushira 2025. Amezi atatu ya nyuma arangiza umwaka wa 2024 niyo yabereyemwo bene ubwo bisha bwinshi gusumba. Ido nido na Josiane Muzaneza. Mu bijanye n'imiriro iturutse ku bugizi bwa nabi incendie criminel mu kinyamazuru hashoboye kumenyekana igera ku 121. Amezi ya Mukakaro, Myandagaro na Nyakanga 2024 niyo yatwaye idarapo, kuko muri ayo mezi atatu gusa haharugwa bene ubwo bukozi bw'ikibi bugera ku 102, ni ukuvuga 20 muri Mukakaro, 19 muri Myandagaro hamwe na 35 muri Nyakanga. Ariko naho iyo miriro yiswe iyiturutse ku bugizi bwa nabi ku mugaragaro, leta niyigera ivyemanga ahubwo ihitamo kuvyegeka vyose ku muyaga nkuba w'ishirahamwe Regidezo. Uburorero ntibubuze, ariko twashimye kugaruka kuri bumwe. Mu kwezi kwa Nyakanga 2024 hari amasoko abiri yahiye. Iya mbere ni isoko yo mu Kamenge yahiye mu ntango z'ukwezi. Ubwo nyene havuzwe ikibazo c'umuyaga nkuba ko arico coba cateye iryo sanganya. Amatohoza yemewe ko azokorwa ntiyigeze ashirwa habona. Isoko ya kabiri ni yahora muri quartier Mutangano neza na neza aho bita Bukabasazi. Kuwa 15 Nyakanga iyo soko yarahira tokombera ku buryo ataho bakimenya ko higeze gukorerwa ibikorwa by'ubucuruzi. Naho nyene havuzwe ikibazo c'umuyaga nkuba, ariko amatohoza ya RPA yagaragaje ahubwo ko intandaro ya vyose ari inyinyurana ryari hagati y'abarongoye iryo soko hamwe na bamwe mu bategetsi b'umuganga uri ku butegetsi CNDD FDD bagomba kwihagira ico kibanza ku nguvu. Ivyahononekariye birenga miliyari 10 z'amafaranga y'amarundi, kandi leta nta kirigera ikora ngo ishumbushe abahatakarije bitari bike. Kuwa 27 Nyakanga naho hahiye ikirabo bita Win Club kiri mu gisagara ca Bujumbura nyene. Aha hari n'umuntu umwe yahasize ubuzima. Ibiri muri iyo nyubako navyo bicika umunyota. Mu gihugu hagati naho nko mu ntara ya Rumonge hahiye imodoka imwe n'amazu 8 arimwe y'ubudandaji n'ay'ububiko. Ivyahononekariye biharugwa mu miliyoni zirenga 70 z'amafaranga y'amarundi. Aho mu Rumonge bakaba atamahirwe baronse yo kuronka ababafasha kuzinya, kuko igipolisi kibijejwe cababwiye ko bo kwigwana kuko bashoboye kubera ko atagitoro gihari. Ico gihe umukenyezi umwe yarahakomerekeye, ariko arashobora kunyarukanwa kwa muganga
n'abanyagihugu. Muri 2025 naho harahiye naho nyene inyubako zitari nke harimwo Econet kwa 19 Ruhuma hamwe n'inzu y'ubudandaji yitwa Diko iri mu Gatoke hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ivyahononekariye bikaba biharugwa mu miliyoni 400 z'amafaranga y'amarundi. Arakoze Josiane Muzaneza. Menabwiye mu ntango zano makuru SOS Torture Burundi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme uhanira amahoro n'umutekano mu Burundi, ishirahamwe gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu kw'isi OMCT, barateye impungenge n'inyuruzwa ku nguvu ry'abantu ribandanya ryibonekeza mu gihe harahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe ayo mabi. Amashirahamwe mu rwandiko yashize ahabona aremeriza uko abatavuga rumwe na leta babandanya banyuruzwa, bagasaba leta guhagarika iyo ngendo, kurekura abafungiwe ubusa no gutanguza amatohoza yigenga. Ibiri muri urwo rwandiko na Walter Kwizera. Ayo mashirahamwe avuga ko kuva mu mwaka utangura gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani abantu bashika 26 aribo bamaze kunyuruzwa. Ivyo hanini vyagiye birashika mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu igihe Uburundi bwari mu matora y'abashinga amateka. Benshi muri abo banyurujwe bava mu muganga utavuga rumwe na leta CNL, bagiye barahagarikwa mu mabarabara no mu bibanza bihuriramwo abatari bake, bagatwarwa mu miduga ifise ibiyo bitabona atawuziyo bajanywe. Kamwe mu burorero batanga nako witwa Fidel Nkurembone, umunywanyi w'umugambwe CNL afise imyaka 46, yanyurujwe n'abakozi b'iperereza itariki 2 z'ukwezi kwa kane muri komine Mutimbuzi. Gushika ubu ntawuzi ahageze. SOS Torture, umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, n'ishirahamwe gishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu OMCT, baravuga kandi n'abantu bagera kuri 60 bahagaritswe bidakurikije amategeko, nabo nyene bagizwe n'abo mu migambo itavuga rumwe na leta, n'abafashwe bagirizwa gukorana n'umuhari witwaje ibirwanisho M23 bafatiwe muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Abandi bashika kuri 65 basinzikarijwe ubuzima mu buco bw'igendereza, aho mbere bariko barabazwa. Abo bashikiwe n'ayo mabi bavuga ko bakubiswe, barakubagurwa, bakorerwa amabi atandukanye. Kuri ivyo byose byabashikiye bakavuga ko bariko bazira ivyiyumviro vyabo n'ukuba bava mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo umushingwamanza Armel Niyongere, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe SOS Torture Burundi, nta mahoro arama yoboneka ataguhana kubayeho, agasaba ko hoba ukuri no gutunganirizwa kuri abo bashikiwe n'ayo mabi. Ayo mashirahamwe agatera kama abategetsi b'u Burundi kwerekana abo bantu banyurujwe bari, gufungura abafunzwe hadakurikijwe amategeko, gutanguza amatohoza yigenga no guhagarika ibikorwa bihonyanga agateka kazi na muntu bikorwa n'imbonerakure, urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Ayo mashirahamwe akongera kandi agasaba amakungu katamfashanyo yoronsa Burundi hatubahirizwa agateka kazi na muntu, gukingira abajejwe agateka kazi na muntu n'abashikiwe n'amabi no kwitura ubutungane mpuzamakungu ku mabi yibonekeza mu Burundi. Walter Kwizera. Tukivuga ibijanye n'agateka ka azina muntu, ihohoterwa rifatiye gitsina rirahanwa n'amategeko y'u Burundi, rigahanishwa n'umunyororo uri hagati y'imyaka 5 na 15 hisunzwe uko riba ryakozwe hamwe n'uwabikoze. Ivyo bishikirizwa n'umushingwamanza Niyonkuru Felix inyuma yaho ibonekereje ingeso mbi y'ihohoterwa rifatiye gitsina rikorwa na bamwe mu bagabo n'imisore ku bakenyezi n'abigeme baba batondeye amabisi ku mirongo mu gisagara ca Bujumbura. Umushingwamanza Niyonkuru Felix asaba umushikirizamanza mukuru wa Republika kuva mu gacerere agahana abo bakora iryo hohoterwa umutege yombi. Ivyo bikorwa vy'iterasoni birategekanwa kandi bigahanwa n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi, kanatsinda ni kimwe mu vyaha bitandukanye n'imico y'ikirundi ari ivyo byo gukora ibiterasoni. Turavye nko mu nkingingo y'amajana 572 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi, kiravuga neza yuko ivyo biterasoni n'ibintu vyose bikorwa vyerekeye guhuza ibitsina bitandukanye n'imico y'ikirundi, bikozwe vyateguwe bigakorerwa n'umuntu, aho mbere bigatangura kuvugwa ko vyabaye nubwo bigitangura, naho biba bitanguye umuntu aravuga yuko ivyo bikorwa by'igiterasoni vyakozwe.
mu bihano navyo nk'ingingo y'574 y'ico gitabo nyene mpanavyaha c'Uburundi kiravuga yuko uwakoze ivyo biterasoni akoresha inguvu akoresha ukubesha canke gutera ubwoba abikorera umuntu w'igitsina gitandukanye n'iciwe ahanishwa umunyororo w'umwaka kuva ku mwaka gushika ku myaka 5 eka mbere n'ihadabu ry'amafaranga hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100. Aho rero kica gikomera cane iyo gikorewe umwana bibonera ko tarakwiza imyaka 18. Ivyo navyo bikaba biri mu ngingo y'575 y'ico gitabo mpanavyaha c'amategeko mpanavyaha c'Uburundi, aho mbere aca hanishwa umunyororo wo kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 15, reka mbere agatanga n'ihadabu riri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 200. Bigaragara rero yuko amategeko y'u Burundi ahasha ubwo bukozi bw'ikibi, ari naco gitwa twagomba gusaba leta na cyane cyane umushikiriza manza mukuru wa Republika wewe ajejwe gukurikiza amategeko mu gihugu cyose cy'u Burundi yuguhana abo bantu akabashengeza maze bagakubitwa inkoni mu gahanga bagahanwa hakurikijwe amategeko kugira n'ukuri barandurane n'imizi ubwobe gito uteye kubiri n'imico myiza y'u Burundi n'abarundi. Mukanya turabaniriza ano makuru muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Impunzi y'umurundi yo mikambi ya Nakivari iherereye mu gihugu ca Uganda izwi ku izina rya Vianney yagandagwe ku genekerezo rya 23 Myandagaro yarashinguwe ku munsi wa 5 uheze. Ikibonekeje akaba ari mubabaro werekanywe n'abo barundi, bamwe muri bo bakamenyesha ko babajwe no kubona atajambo ry'ihumure bashikirijwe n'indongozi zikurikirana iyo kambi. Ino nkuru reka twibaze Baktaza Miburu. Abo mwumva muri ayo majwi ni impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda. Hari ku mugoroba k'uyu wa 5 bakaba bariko bagaragaza akababaro kabo mu gihe bariko bafubana iteka umurundi yahora aba muri iyo kambi yagandaguwe bunyamaswa. Uyo murundi yarazwi ku izina rya Vianney akaba yagandaguwe ku igenekerezo rya 23 Myandagaro mu 2025. Bamwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Nakivale bavuga ko babajwe no kubona ko atanumwe mu ndongozi zikurikirana iyo kambi yagiye gushikirize ijambo ry'ihumure ku mpunzi. Tubabajwe n'amategeko y'impunzi mwene wacu yishwe urw'agashinyaguro, hanyuma bakamuzana kumuhamba gihutihuti abantu batabimenyeshejwe, tugatako tukabura n'ijambo ry'ihumure ryo kuduhumuriza. Nukuri birababaje cyane kubona ko umutegetsi n'umwe wa HCR canke wa OPM canke n'umushayamani canke perezida w'inkambi yashoboye kuhashika kugira ngo ashobore guhumuriza. Bivanye n'ubwo bwicanyi bwabereye aho muri iyo kambi ya Nakivale, izo mpunzi z'abarundi cyo kimwe n'amashyirahamwe atandukanye aharanira agateka k'impunzi babandanya gusaba ishyirahamwe ya HCR hamwe na leta ya Uganda gufata ingingo zishoboka mu ntumbero yo gucungera umutekano w'impunzi hamwe n'uko ubutungane bwokora ku bari nyuma y'ubwo bwicanyi. Abaketswe kuba bari nyuma y'ubwo bwicanyi hakaba hari abamaze gufatwa bafatiwe i Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda, muri abo bikaba bivugwamwo ko harimwo n'abarundi. Arakoze na Baktaza Miburo. Amakuru ya RPA arabandanya, turabandanirize muyavugwa mu gisata c'intwaro ibereye. Abagendesha imodoka zunguruza abantu bakoresha ibarabara rya Ngozi Kirundo riri mu ntara ya Butanyerera baridogera ubwinshi bw'amabariyeri yibonekeza muri iryo barabara. Abo bunguruza abantu banavuga ko batangishwa amahera n'abapolisi nibahize ngo bahabwe ibitansi. Remendera arabitumenyesha. Abo bagendesha amamodoka yunguruza abantu ziva Ngozi zija mu Kirundo baridogera amabariyeri menshi yibonekeza kuri iryo barabara rya Ngozi Kirundo. Aha bakavuga ko amabariyeri yibonekeza cyane cyane mu nce zimwe zimwe ziri muri ayo makomine agize intara ya Butanyerera. Aha bagatanga akarorero uvuye ahitwa ku Masanganzira muri zone ya Kiremba hari bariyeri yahitwa mu Kagari.
ku kilometero kimwe hari iyindi bariyeri yahitwa mu Gikomero, imbere yaho gato hari iyindi bariyeri ahahora ibiro za komine Vumbi, ibarabara rija ku Ntega hari iyindi bariyeri, ku birometero 200 wigiye imbere hari iyindi bariyeri, ibariyeri ya nyuma uca winjira mu gisagara ca Kirundo. Soko rya RPA mu bagendesha amamodoka yunguruza abantu kuri iryo barabara yatumenyesheje ko bahatakariza umwanya munini kuri ayo mabariyeri yose, eka batibagiye n'amafaranga batangisha ari hagati y'ibihumbi 2,500 kuri ayo mabariyeri, ntihagire n'igitasi bahabwa. Bagatakamba basaba kugabanya ayo mabariyeri kugira akazi kabo kaborohere, kandi n'amafaranga batanga nubwo atagitasi bahabwa agabanuke canke akugweho burundu. Nk'uko isoko ryacu ryabandanije ribituyagira, abapolisi bakorera kuri ayo mabariyeri bavuga ko bakora bisunze amategeko bahawe n'inzego zibakuriye. Abiyunguruza bobo kubera umwanya bahatakariza ubwanwa bwapfutse umunwa. Bikaba biruko mu gihe higeze gushirwaho itegeko rigabanya amabariyeri y'igipolisi mu mwaka w'2022. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka buramatari w'iyo ntara ya Butanyerera, co kimwe n'utwara igipolisi c'uruja n'uruza mu ntara ya Butanyerera. Arakoze Naremi Nderakura. Mu gusozera ano makuru yacu mu yavugwa mu bijanye n'imibano, haraciye amezi 4 arenga hari ubukene budasanzwe bw'amazi meza mu makartier amwe ari mu gisagara ca Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Abanyagihugu baho bavuga ko ivyo bituma bakoresha amafaranga menshi yo kugura amazi bakoresha. Emmanuel Niyunge ko aratubwira ibijanye n'iryo kena ry'amazi meza. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga bavuga ko kuronka amazi meza bibagora cane. Haraciye amezi arenga 4 atanima ry'amazi meza babonye mu mabombo. Yaje naho ni nka rimwe mu ndwi canke mu ndwi zibiri, nk'uko uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Muyinga avyigana. Ho abana bita mu Giswahili yakoze amezi arenga 4 ibintu by'amazi bitavugwa. Iyo bivuzwe naho ugasanga no mu ndwi canke rimwe mu ndwi zibiri, ikarite cyane cyane ibangamiwe ikarite yaho cyazabone kwa banderi. Iyo nakamara amazi kaje yindi kandi bangamaye cyane kaje mu kono cyabita ikiremba mu kizura cyo bararonka bo bararonka akati mu bunjwe. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Muyinga bavuga ko kugira baronka amazi bibatwara uburyo bwinshi. Abafise amikoro make bafise amakenga ko bashobora kuhandurira indwara ziterwa n'isuku rike kuko bapfa gukoresha ayo baronse. Biduga deni biduga shankana ironka umuntu asigaye yitunza amazi cyari cyishoroshe, kandi abantu barira kumutumuza Asha ingwara kaza kwezi ziterwa n'isuku rike. Ashaka kudushakira kabisa amazi abuze, ingwara ni nyinshi kandi zose cyangwa muri uyu mwaka nyine umwaka utanguye akamara amazi. Abo banyagihugu basaba abo vyega gutorera inyishu iyo ngorane mu maguru masha. Mu ruganda rwa radio RPA ntituraronka abo mwishira hamwe Regidezo mu gisagara ca Muyinga kugira bagire ico bashikirije. Ahandi havugwa ikena ry'amazi meza ni mu gisagara ca Ngozi. Abanyagihugu baho bavuga ko haciye indwi zitatu hari ubukene bw'amazi meza, bagashikiriza ko amazi bayakura mu myonga ya kure barinze gukoresha uburyo bw'umurengera. Emmanuel Niyunge ko nino ngaha amakuru twateguriye yo kuruno w'Imana duciye tuyasozera ko abashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ano makuru. Bagenzanje umwese kuko yafashije kugira ano makuru asho gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye. Abari mu bw'ivyuma nabo nyene ndabashimiye. Hervé Niyuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira amahoro y'Uwiteka.